dusoma muri Maraki gatatu yuko twagunze Uhoraho wamugunze bigira cumi wamugunze amashikano nk'akarorero bari bazi Imana yitwa Rurema yatanga inka n'ibibondo kandi ushima byari byo ko bari bazi Imana kwizera nta muryango n'umwe wagenda kuryama udashize ibyo kurya ku meza n'amazi n'iki byose ko bizera yuko Imana niyaza kubaramutsa ikaza muri uyo muryango mwijoro baryamye iza kuronka amazi ikoresha mu kurema hanyuma bagategura neza aho Imana iza gushikira ibyo kubandwa byari bihari kiranga yarabandwa abandirwa abaje kumusaba iyo mfashanyo uno munsi rero umuntu arashobora kugenda gusigura akavuga ijambo atani igitabo ariko arakoresha ibyo rero bikaca bitera amakenga amahoro kandi n'ikaze ku bakunzi bacu musanzwe mukurikirana ibiganiro byacu bitandukanye na cyane cyane ikiganiro gishaka ishengero no guhimbaza Imana. Kuri uno munsi muri kumwe na Jean Claude Maniratunga nabagiye kubashikiriza ikiganiro hamwe n'umwubahwa Imana yaduhaye kuri uno munsi Bishop asanzwe yaratanguje ishengero riri hano mu Burundi kandi Imana ikaba yaramugiriye ubuntu mu kurondera ubumenyi butandukanye ku bijyanye n'ivyigwa ndoramana. Twamutumiye rero kugira ngo ashobore kutuyagira ibitari bike kuko inararibonye mu bo tuba dukeneye ngo batubwire kahise kugira ngo kadufashe gusuzuma muri kubu ndetse tunategure kazoza kaze kandi mu kiganiro none kandi cyamane kaze n'umutumire wacu turabakiriye. Yego murakoze. Nashobora kwidondora kuba twatwumviriza rero yewe nitwa Bishop Ngezahayo Kaze hanyuma ndashima Imana kuko yangiriye neza iranti bikorwa mu bwami bwayo nkaba nserukira ishengero Eglise Weserienne wo Burundi inaje naritanguje hanyuma ndashima Imana yuko rigenda ritera imbere kandi Imana ngiriye neza impa umudamu umwe mwiza impa n'ibibondo bitanu kandi abo bose ndabona yuko ameze neza bari mu bikorwa by'Imana mu ishengero ibyo mbona ari nke kubabwira kugira ngo mbidondore. Murakoze cyane kutidondora ndazi n'abatumviriza ko bamaze kubatahura muzarongoye bize bakiyabona ubuhumbi kandi kuri murumva ko afise n'umuryango rero kaze muta mu kiyago cyacu mu kiganiro cy'akazi k'ishengero no guhimbaza Imana mu gihe aho abariko bararuka muri kino gihe bibaza ibibazo bitari bike ku bijanye n'ingene aho hambere byari bimeze ku bijanye no gusenga. Nagira imbabazi rero mutama wacu mbega haravugwa ko ubutumwa bwiza bwaje mu Burundi hoba hari ryari? Yego ubutumwa bwiza bwaje mu Burundi uko tubizi mu gihumbi kimwe n'amajana umunani na mirongo umunani na gatandatu imbere cyangwa inyuma yaho gato cyane kuko bazanwe n'abazungu abakatolika abamisiyoneri Pere Blanc muri icyo gihe niho binjira ngaha mu Burundi
baje kugerageza kuraba ingene boshinga amashengero kugira ngo batangure kuvuga ubutumwa bwiza, kandi abo bari abakatolike ntabwo bari abaprotestante. Umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana umunani na mirongo inani na gatandatu imbere yaho canke inyuma gato niho ibirenge vya mbere vy'abazanye ubutumwa bwiza bashika mu Burundi. Kumburengira abandi baciye bashika inyuma yaho. Ego hari abandi baciye bashika inyuma yaho cane cane nk'amashengero y'abaprotestante. Twovuga yuko ishengero rya mbere mbere nibaza yuko ryabaye ry'ababatisite. Ryoba ryashitse ngaha mu 1932. Hanyuma ayandi mashengero y'abagenzi yahabwa ibibanza, ibindi bakabisaba, mugabo n'ishengero ry'abagenzi ryahawe ikibanza n'ishengero ry'ababatisite ikibanza co mu Kibimba. Urumva rero yuko ayandi mashengero akurikiye araza mu 1933 na 1934 na 1935 niho amashengero y'abagenzi Libre Methodiste ini yashitse muri ico gihe. Murakoze kutuyagira ingene byagenze mu ntango ndetse n'amashengero ingene yagiye arakurikirana. Ubutumwa bwiza burashitse mu Burundi. Mbega basokuruza bobo bari mu biki? Basokuruza nubwo yuko bari bazi Imana, nubwo batari bayizi nk'uko tuyizi uno munsi, mugabo hari imvugo zimwe zimwe n'imigani imwe itwereka yuko bari bazi Imana. Karorero nk'akarorero bari bazi Imana yitwa Rurema, yatanga inka n'ibibondo. Kandi ushima vyari byo ko bari bazi Imana, nubwo yari Imana batari bazi neza nk'iki gihe, nuko bavuga ngo Imana Rurema yacu itanga inka n'ibibondo. Hanyuma iyo Mana bari bayizi, kandi baragira n'amakoraniro yayo baciye kuwitwa Kiranga, kuko niwe yari hagati y'abantu n'Imana, niwe yari umuhuza w'abantu n'Imana ico gihe. Kumbura rero abantu bakunda kuvuga ngo Kiranga, ngo Abarundi ngaho hambere ngo basenga Kiranga, ntabwo baba bihe. Egome, ntabwo Abarundi bigeze basenga Kiranga. Kiranga yari hagati y'abo bantu n'Imana, baramwizera bakamucako kugira ngo abasabire ku Mana. Ni ukuvuga rero ko naho ubutumwa bwiza bwaje mu Burundi, Abarundi bari basanzwe bizera ko hariho Imana umuremyi, kandi Imana itanga, ibahereza ibibondo, ibahereza ibyo baronka. Rero haba hariho ibindi bintu bigaragaza ko bizera Imana. Irahari. N'igihe imvura yakenye, hakaba bacakurikirana Kiranga agasaba Imana kugira ihereze imvura ico gice canke ico gihugu, kugira abantu barimere imvura. Ivyo byose tuvyumviriye ne tukavyiga, twasanga yuko bari bishimye gikuru yuko hari Imana quelque part hariya kumbura itanga iki imvura. Ntabwo bavuga yuko ari Kiranga baha imvura, bavuga yuko ari Imana yabahereza abana, yabahereza imvura, yabahereza imirima myiza. Nico kimwe na bya bindi twiga mu mashure, hariho ngo amazi, haba hariho indorero. Ibyo ngo babikora kugira ngo Imana ije nko kurema ikoresha ayo mazi. Ako karorero kaba sinzi mwadufasha nk'ako karorero kaba gatumereye kwizera. Nta muryango n'umwe wagenda kuryama
udashize ibyo kurya ku meza n'amazi n'ibiki byose ko bizera yuko Imana niyaza kubaramutsa ikaza muri uyo muryango mw'ijoro baryamye iza kuronka amazi ikoresha mu kurema hanyuma bagategura neza aho Imana iza gushikira kwaba ari ugufasha Imana rero kugira ngo Imana yoroherwe mu kurema ibyo byose byiyumviriye babona yuko bari bafise icyiyumviro yuko hari Imana bari bafise icyiyumviro yuko hariho Imana kandi irengeye ibyo baba babona. Urakoze cyane. Mbeho hari iyindi migigwa yoba yarakorwa ibijanye no kwizera kwabo? Igome imigigwa yari myinshi kugira berekane yuko bizera Imana tuvuga nko mu bihe umwigeme yasabwe mu muryango imiryango irakorana hanyuma ikaza umukobwa bakamushyira hagati bakamutambira bakamubandizwa kugira ngo Imana izohezagire azaronke umuryango azabyare agwiza umuryango. Ibyo byose babanza kurangirira mushikiriza Imana. Ibyo kubandwa guterekera byose byari bihari? Ibyo kubandwa byari bihari. Kiranga yarabandwa abandirwa abaje kumusaba iyo mfashanyo. Hariho abagore byagora kuronka ibibondo no gusama, barabaza kwa Kiranga baje kumusaba yuko yobabandirwa. Ariko kubandwa pasa no kwirinda Imana no gusenga no kugira gute kugira Imana yicikoze. Nubwo bagomba kubishira muri Kiranga, Kiranga ntiyabikora umenga ni wabyikorera mugabo ariko asaba ku Imana yobicikoze uyo muntu. Bakunzi bacu murumva yuko basokuruza uko byari bimeze kose bari bafise kwizera ko hariho Imana irengeye Kiranga, ariko kandi bakaba baremera umuhuza yitwa Kiranga bakamucako ku byo basaba, ku byo bakenera kugira ngo by'ukuri Imana ibikore. Mutumire wacu ubutumwa bwiza bashitse mu Burundi. Yego. Hanyuma basokuruza bariko barasenga baca kuri Kiranga kugira ngo bahabe ibyo bakeneye, aho kugira ngo babe mu mutekano. Mbega ubutumwa bwiza bumaze gushika basokuruza barorohewe? Basokuruza basa no batorohewe kuko ubutumwa abamisoni bari batuzaniye hariho imwe bimwe baza byari mu mico y'Abarundi mu buryo bwo gukora gusaba Imana batashaka cyane cyane ibintu byo kubandwa, ibintu byo guterekera, ibyo inyigisho abazungu batuzaniye bagiye barabikura mu buhoro mu bwo bwa mbere ntibyaboroheye kuko biragoye burya gukura umuntu ku mugenzo wiwe. Byasaba yuko babanza kwigishwa bikomeye cyane ibyo byose babihera. Yego, murakoze cyane. Abamisiyonari barashitse baravuze ubutumwa bwiza. Yego. Hanyuma harabaye basokuruza ba mbere bashoboye kwizera. Mbega ni gute biyubatse mu bijanye n'ishengero nk'uko tubona igitapu c'amashengero dufise uno munsi? Mu bijanye n'abamisiyonari gutanguza amashengero bakoresheje uburyo busa nuko bukomeye kuko bakoranye n'abatware b'abanyagihugu. Harimwo abaganwa, harimwo ibyegera by'abaganwa, hariho abakuru b'imiryango kuko misiyoneri ntiyari kugenda bakoranye n'abanyagihugu ntabwo yashobora ntabyarazi ntibari bamuzi. Yakoranye n'ururimi ngira rwarabagora ko nta kirundi bari
baje bazi urabona byasaba ingufu nyinshi cyane kugira babanze biga ururimi bandera abo bashefu b'imiryango bace baraba ingene batangura kubiyegereza batangura bigishe ururimi hanyuma rero bace bafasha kurondera ingene batangura ishengero bahereye ku muryango. Wow. Bahejeje kuronka ababafasha mbega ni gute ishengero cyo ritangura kwiyubaka muri ico gihe? Aho hanini ku ruhara rw'ijambo ry'Imana, ku ruhara rw'indirimbo tubona zigize amakoraniro muri kino gihe, mbega aho hambere ishengero ryatanguye kwiyubaka gute? Uko ryubatse urabona abamisiyoneri bararosa abantu bakenya babumva babatahura barigishijwe ikirundi neza abo nibo batanguye kurondera abantu mu mihana mu miryango aje nk'umuryango w'iwanje urumva turafise inshuti twafise abagenzi abo twaca tubazana boro kugeza bakoraniye ahantu n'ishengero riratangura hanyuma rero abantu baramenyera abamisiyoneri batangura gutanguza amashengero muri mwene mbega ubutumwa bwiza byaroroshe yuko bugwira mu mwanya muto? Oya ntibyoroshe kuko icambere coco bazanye ubutumwa hari imigenzi imwe iri mu gihugu bategerezwa kubanza kuza barakura mu buhoro kugira ngo ijambo bazanye rya Yesu Kristo rishinga imizi rishinga imizi. Ibyo ntibyaboroheye, byarafashe imyaka kugira ngo ishengero ritangure kwegerana neza. Murakoze cyane. Uno munsi turabona hariho ibitabo bikoreshwa mu makoraniro y'abizera, hari igitabo cy'ikirundi cyitwa Kanti, hari n'igitabo cy'igiswahili cyitwa Okovu. Mbega igihe ubutumwa bwiza bwashika mu Burundi niho ivyo bitabo navyo nyene byashika? Oya ibyo bije vuba cyane mugabo zijya ndirimbo ni za kera kuko zaririmbwa muri za Amerika n'ahandi n'abanyashengero b'amashengero menshi yo muri Amerika no mu Buraya. Hanyuma rero izo ndirimbo bazizana no muri Afrika. Yego burya zijya ndirimbo zamaze hafi imyaka amajana atatu. Yego kuko uravye n'abazanditse n'abantu ba kera uriko urasoma histoire y'ingene indirimbo zabaye develope mu mashengero muri Amerika. Baca bazituzanira rero batangura kuzigisha buhoro cyane mu nyuma mu 1956 kuduga batangura kuzishira mu Kirundi. Hama rero kijya gitabo rero cyasohoka mu 1953 kuduga haba zizana igitabo cy'indirimbo ziri hamwe muga zaririmbwe n'amashengero atandukanye n'abaririmbyi batandukanye mu mashengero hariya muri Amerika no mu Burayi. Ntazi wacu sinzi ko zaranditswe ariko ntazi z'abarundi bafondafonze turabona mugabo ubu niko kumbure bariko baragerageza kuzishyira hamwe cyane cyane izo bita amakorasi. Urakoze cyane kuba muko baduheza kahise kubutumwa bwiza mu gihugu cyacu ndetse no kujyanye n'indirimbo aho zikoreshwa mu makoraniro y'abizera. Ikindi kibazo mwadufasha gutahura ingene rero imigwi y'abaririmbyi yubatse. Uno munsi turi ahantu dufise imigwi yitwa amakorali y'abaririmbyi n'abacuranzi, tukagira n'indi migwi yitwa groupe de louange n'abahanzi. Bagomba duhere ku bijanye n'amakorali. Ico gihe mbega amakorali yari ahari, ibyo kuririmba vyoba vyatanguye gute na cyane cyane aho mwari muherereye mwebwe? Aho twari duherereye ndibuka
kubona abamisiyoneri baririmba hanyuma baririmba zirya ndirimbo zo muri iryo bitabo iryo gitabo c'indirimbo kuko ariko araba benshi bazanditse harimo ba John Wesley harimo n'abandi mbere Resama nka Billy Graham nabonye indirimbo zabo baradirimba hanyuma rero kuko abarundi bari bamaze gutangura kwegera abamisiyoneri bajya basore n'abagabo bakiri bato baciye ubwenge barazigishijwe n'abamisiyoneri hanyuma rero izindi nazo bakazikurikira kuko bazumvise abamisiyoneri baziririmba hanyuma rero umwe akagenda akaririmba canke babiri uno munsi wa Mungu umwe akaririmba kwiyinga rizokurikira ukazusanga yazanye uwundi umwe urindi yinga bakaba batatu korale rero ikabitanguye muri ubwo bangavanze abakuze n'abakiri bato muga mu nyuma abakiri bato bavuze ati dukwiye korale yacu abakenyezi bati korale yacu abagabo bati natwe nitotangwa korale yacu ibyo rero niko amakorale yagiye atera imbere kugeza ubu n'umunsi rero hari amakorale menshi cyane kandi nirimo baririmba ahanini kuko batari bwamenye gukompoza indirimbo zabo basa n'abasubiramwo zirya ndirimbo ziri mu gitabo cy'Imana na yimbo ya wokovu tumva baririmba. Murakoze cyane bakunzi bacu mwumva yuko umutumire wacu ninarayibonye ariko araduhereje igicapo c'ingene ibyo twita amakorali no munsi yavutse niba ko inyuma y'abamisiyoneri bamaze kuba babigisha indirimbo bakoreshejwe mu itanguza byabaye muri Amerika i Burayi n'ahandi nabo baca baryoherwa bakumva umwe babiri boririmba hanyuma uko abandi bakabandanya bavyifuza gushika yaho batangura kugabura abagore baje kwabo inkomo kwabo abagabo kwabanga amakorali akabagwiriye n'ishengero muri ubwo buryo nibaza yuko naho bariko baratwumviriza atari mwese ayo makuru mwarimu yaje utumire wacu turiko turagushimira cyane kuriko uraduha amakuru adufasha gutahura nimba uno munsi turirimba nimba uno munsi tubona amakorali menshi mu mashengero aho hambere byatanguye gute byagenze gute ko birafise aho byavuye turakoze cyane none gamuti izo ndirimbo ziriko ziraririmbwa ico gihe mugereranije n'indirimbo ziririmbwa uno munsi tukuri ko bari kumwe oya ntabwo ari kumwe na magato bitandukanye kuko ziya za kera amajambo menshi yazavuye muri Bibiliya kandi zarashika ku mitima y'abariko barazumviriza kuko yaba ari amajambo ari imirongo bakuye mu gitabo c'ijambo ry'Imana uno munsi hariho amakorali menshi cyane mugabo indirimbo baririmba nyinshi usanga zavuye mu gitabo c'Imana ni bake baririmba amaverse yo muri Bibiliya nuko ugasanga rero abantu umudiho n'amajambo araryohera amatwi mugabo ijambo ryinjira ku mutima rivuye mu gitabo c'Imana ataryo mbere washima bakazifata no mu mutwe kubera ziryoshe n'umudiho niki mukarindi ukarondera ico ziriko zirafasha zirahindura mu buzima bw'abantu ugahebura nico kimwe nico gituma rero atari zimwe na ziriya zaririmbwa bwa mbere n'amakorale ya kera ugereranije n'amakorale y'uno munsi siniko ndavuga ko ari yose oya hararirimba n'ukuri izivuye mu gitabo mugabo nyinshi byumvikana yuko aho hambere
indirimbo zavoma mu vyanditswe vyera mu Yego. ijambo ry'Imana Yego. kandi kubera ko bavoma mu ijambo ry'Imana byatuma abantu baziririmba bazumviriza bafashwa rwose bitandukanye na kino gihe cacu aho usanga indirimbo zigashobora kuba zishingiye ku butumwa bwiza. Abakunzi bacu murumva yuko hariho ingorane ikomeye rwose aho bavoma aho hambere siho muri kino gihe cacu turiko turavoma. Sinzi aho muherereye mwebwe indirimbo ziririmbwa yuko vy'ukuri ziba zishingiye ku ijambo ry'Imana, kuko kugira ngo abantu bafashwe n'indirimbo kugira ngo abantu bumve hari ikibanyigangije muri bo ni uko izo ndirimbo ziba zishingiye ku ijambo ry'Imana. Turiko dusozera rero mutumire wacu, mwebwe murabakurambere, hari ivyo mwatuboneye twe tutabonye, kandi muriko murabona ibicapo uno musi w'ishengero bifise mbega ubutumwa bwiza abamisiyoneri bazanye canke baje kutubwira vy'ukuri nibwo bukivugwa mu ishengero ryo mu Burundi. Ni ukubanza gushima abamisiyoneri baje bazanye ubutumwa mu Burundi ko bakoze igikorwa gihambaye cane, kuko kugira ngo utangure ishengero mu gihugu atari ikiwanyu bifata inguvu nyinshi cane, turabashimiye. Ariko rero ubutumwa bavuze bwari bujanye n'ijambo ry'Imana buvuye mu gitabo cy'Imana. Hari aho mbere bavuga bati ntihagire umundi musome kuko ijambo ry'Imana rivuga, ntihagire ayandi majambo mwongeramwo, ntihagire ayandi majambo mwongeramwo. Hariho amashengero ameze gutyo, ukagenda hajya imbere kuri karutari ugasoma bijya byanditswe mu gitabo. Igituma bavuga gutyo bashaka yuko ijambo rigumana akanovera karyo, ntihagire ibindi bintu umuntu yongerako. Uno munsi rero umuntu arashobora kugenda gusigura akavuga ijambo atari igitabo ariko arakoresha. Ivyo rero bikaca bitera amakenga kandi akamara umwanya muniniya. Ugasanga rero ivyo bariko barigisha ni morale gusa, mugabo ata jambo ry'Imana rivuye mu gitabo riko ririgishwa. Ugasanga badushiramwo izi nyigisho z'ubutunzi, imigisha, nuko mugiye kubaka amazu hariya mu ama etaje n'ibindi, mugabo ijambo ry'Imana ata murongo n'umwe ashizemwo akavuga ko ariko yigisha ijambo ry'Imana. Mugabo ijambo ry'Imana yatwigisha ngo tubanze twitwararike ubwami bw'Imana n'ukugororoka kwayo. Ivyo byose niho tuzogira gute? Niho tuzovyongerwa. Urumva rero iki gihe tugezemwo kiratera amakenga mu bijanye no kwigisha ijambo ry'Imana. Dukwiye kugaruka kuco Bibiliya iriko iravuga yo nyene, hanyuma rero iryo jambo akaryo guhagararako, akaryo kwigisha cyane cyane kubigisha abantu kwihana ibyaha no kwakira Yesu Kristo nk'umukiza wacu. Ibyo rero bigenda bigabanuka, niho rero ubutumwa bwiza bugeze. Murakoze cyane, nizera ko abariko badukurikirana bashiza kumva akanovera aho hambere canke iteramutima icyasunikira abigisha baho hambere n'abatera kwigisha n'aho bavoma ko by'ukuri bitandukanye cyane n'ibiko biba muri kino gihe. Kandi murumva ko mutabaguma ashimikira ko ata kindi kintu kiba gikwiye kwigishwa, nta kindi kintu kiba gikwiye kuvugwa uretse ubutumwa bwiza iryo jambo ry'Imana. Mbega none mutama wacu, ivyo mbere ntibishobora kugira inkurikizi ku baririmbyi? Iyo abakozi b'Imana, iyo abasiguzi b'ijambo ry'Imana, abavuzi b'ubutumwa bwiza bashoboye gusigura ibitandukanye no kuri ijambo ry'Imana, mbega ntibishobora kugira inkurikizi kuri ba baririmbyi bandika, kuri ba baririmbyi baririmbisha ishengero? Iragira inkurikizi zamaze no kwibonekeza, kuko imihari y'abaririmbyi ko tuyizi iba iriko iravuga ubutumwa.
rero kuvuga ubutumwa butarimo ijambo ry'Imana ntituba tuzi ubwo ari bwo. Ikindi naco imyifato, uko imihari imwe yifata uno munsi usanga bitajana n'icyo ijambo ry'Imana yigishije. Iryo rero igihe bafise indi myifato yo kwambara no kwitunganya ku mibiri, ni byiza ibyo byose. Mugabo iyo bigiye ku rwego rurerure cyane bituma ijambo ry'Imana bariko bararirimba ariko riravugwa bicika ataco ritanga bariko barumviriza, kuko baguma basamariye abantu ingene bashokoje, ingene bambaye, ingene bagize, hanyuma ntatumviriza iki ijambo riraririmba. Bagasanga iyo ndirimbo bariko bararirimba ni indirimbo secular, pretanda yuko bariko baririmba ivy'Imana mugabo atari byo. Ugasanga rero amakorari amwamwe ntacari karafasha mu ijambo ry'Imana. Urakoze cyane. Turiko dusozera n'akahe kamo mwotera none abigisha b'ijambo ry'Imana, abarongozi b'amashengero, abaririmbyi bo muri kino gihe, kugira ngo vy'ukuri bagaruke ku murongo babwirizwa kwisunga? Egome, ico nohanura nuko dukwiye kugenda kwigisha ijambo ry'Imana, dusomera abantu ibivuye muri Bibiliya yera, cyane cyane tugashimikira kuri iryo jambo ribwira abantu kwihana no kuva mu byaha, kuko urabona ko ibyaha aribyo bisinzikaje igihugu cyacu cy'u Burundi, ibyaha nibyo bisinzikaje isi yose. Ico tutavuze ubwo butumwa bwo kuba mu byaha no kwakira Yesu Kristo nk'umukiza wacu no kurindira ubwami bw'Imana, ntaco tuzoba turiko turabwira abantu bacu, kuko twebwe ico Imana yadutumye ni uko twigisha ijambo ryayo n'ubuzima buzokurikira tumaze kuva ngaha mw'isi, kuko atari Bibiliya yonyene yigisha ubuzima bundi tumaze kuba muri iyi si, nta rindi dini na rimwe rivyigisha. Ni ishengero rya Yesu ryonyene niryo rivuga ati imuhira kwa data hari amazu menshi, iyo abatari humva ndabibabwira, kuko ngiye kubategurira ahanyu. Nzogaruka kujana ishengero ryanje kugira ngo aho ndi abariho namwe muzoba. Iryo jambo nta handi na hamwe uzorisoma atari muri Bibiliya. Naho iyo warisoma mu kindi gitabo nuko bazoba barivomye hehe muri Bibiliya. Urumva rero twebwe turafise ivyizigiro, turafise ivyizigiro no mu gihe tutazoba tukiriho bwahise. Iryo niryo jambo abaririmbyi, abigisha, abasiguzi bakwiye gushimikirako, naho bazoba bariko barafasha igihugu, bariko barafasha imiryango, bariko barafasha abantu kugira baze baragwe ubwami bw'Imana. Murakoze cyane Mutama, ufatire muko muduhereza ku nkebuzo muko muduha. Mbere yuko dusezera abatumire bacu, aho hambere mwararirimba, Ego bashaka muturirimbira akaririmbo kamwe mwahora muririmba. basha ndi Mutama mugabo arako niyuka, Ego kandi kari kavuye mu gitabo c'Imana. Kibuka ko nakaririmbye kandi nakarimbisha, nuko kije ndakigisha abana muri Sunday school. Bavuga ngo dusoma muri Maraki 3 yuko twagunze Uhoraho, wamugunze ibigira cumi, wamugunze amashikari, Imana yacu nziza tuyihe imitima, kandi tuyishikanire n'ibyo dufise. Urumva Imana yacu tuyishikanire imitima yacu n'ibyo dufise byose. Ni hano nyene turangirije ikiganiro cyacu, bakunzi bacu. Mutama turagushimiye. Yego murakoze.
mwakoze kutwitaba muri Brightness Burundi. yego ne Izere ko n'ikindi gihe nitwabatumira muzotwitaba. kuri tari tatu Umunezero wacu kubabona no kumva muri ko muraterera mu shingiro ryacu ry'u Burundi kubikenewe ko tumenya ku bijyanye na kahise k'ishengero kugira ngo by'ukuri tubashe gukomeza kubona aho tugeze ndetse tunategure n'ibunganiwe buri imbere. yego ne Abatumire bacu turabasezeye. yego murakoze tuzosubira